muri no misi tumaze imisi dukurikiranira hafi imyidogo y'abene gihugu cyane cyane abadandaza bo masoko yo mu gisagara ca Bujumbura, amasoko ya Reta yaramaze imisi amafaranga yayo atozwa n'igisagara ca Bujumbura. Mwidogo cyane cyane ufatiye ko bavuga ko amafaranga yabo yaradugijwe ku rugero rudasanzwe. Bushikiranganji bw'intwaro hagati n'umutekano bwafashe umwanya wo gukurikirana hafi ivyo bibazo cyane cyane mu myidogo. Turagirana n'inama n'abakozi ba OBR bariko barafasha igisagara ca Bujumbura kwegeranya amafaranga. Turasanga by'ukuri ico twoshikiriza ariho ibibazo nyamukuru bibiri. Ikibazo ca mbere, Reta y'u Burundi ibicishije mu gisagara ca Bujumbura mu makomine y'igisagara ca Bujumbura kandi makomine ya ruguru yarubatse amasoko kugira yorohereze abadandaza na cyane bataba bafise badandariza kugira baronka badandariza bakore bidegembye amerewe neza nkuko Reta n'ubundi yorohereza abandi bakozi cyane nk'abarimyi murabona ko baronsa ifumbire n'imbuto eka no mu bindi bisata byose urabona ko Reta iguma ishiramo ingufu nyinshi. Twasanze rero ikibazo ca mbere ubwo budandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza vy'ukuri, abantu wasanga bafise ico bajejwe haba mu ntwaro cyangwa mu bindi bisata byose, abafise ijambo ugasanga niyo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagaca bagenda gukota kaba bapangaye kandi ayo bategerezwa kuba babihawe. Ibyo rero nube gito twasanze bwarabaye aho indongozi hakutunganiza abene gihugu basanga ari bibanza kwitunganiriza. Ubu rero twasanze ibintu novuga ko byari vyarayangaye kuko narishikirije umunsi nagenda imuyinga kuko naho nyene nasanze ari iyo ngorane iriyo isoko ya Muyinga eka no yani masoko ya ruguru naho nyene haba mu Kirundo cangwa n'ahandi twasanze ako kageso kafashe ndongozi nka zose. Ubu rero twasanze nko mu Ruvumera karorero ikibanza kimwe kirihwa muri meri ibihumbi ijana na 10 mugabo baca bakotesha ku bandi bagaca batoza ibihumbi amajana 600. Byumvikana ko abene gihugu baribwe kandi n'igihugu caribwe bidasanzwe twese turorera. Ugasanga ahantu kioske ikoteshwa muri komine cyangwa muri meri ibihumbi 40 cyangwa 45 mugabo nyine kuhakotesha agacarihisha ibihumbi amajana 3. Byumvikana ko hari mwibazo bidasanzwe. Ico kibazo rero twaragitoreye inyishu. Twavuze yuko ubwa mbere ubu atamuntu numwe atari umudandaza zosubira kuronka amasezerano yo kudandariza mu kibanza cari kuko isoko ni y'abadandaza. Abadandaza nabo n'abanyamwuga bakora ico gikorwa nyene. Tuvuga tutireka tubakingire abo badandaza baronke amasezerano yo kudandarizamwo hanyuma biteza imbere igihugu naco gitera imbere. Intumbero ya Reta mu bisanzwe si yo gutoza amafaranga mu isoko. Intumbero ya Reta niyo korohereza abakozi tubahe aho bakorera hameze neza. Uno munsi rero twarumvise ko hagiyemo uwo mwidogo rero uko ngo abakozi ba OBR badugije mu mafaranga. Icambere n'uvuga nuko si OBR iriko irabikora, oya OBR yaje gushigikira intwaro kugira uburyo bwose butozwe ntagire n'icasha gito gihomba. Uno munsi rero twovuga ko twoshimira OBR kuko yaragerageje gufasha kiretse ko umwidogo wabonetse turiko turagira umwihwezo twasanze ibiharuro bisubiramo neza kugira abo bavuga ko badugirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo. Ikibazo kigira kabiri twasanze rero muri ibikorwa nuko habayemo ubugunge abantu bigungana ivyiza vy'igihugu. Murazi ko izwa shingiro ivuga ko abarundi bo twese tungana imbere y'amategeko, twese twategezwa guhabwa imigisha ingana. Mugabo duciye dufata umuntu umwe agaca yihagira ibibanza 10-20 cyangwa birenga abandi gasigara bifumbereje. No kuvuga ko hariho ikibazo kijanye no gusabikanya ivy'igihugu gitanga. Niho twaje tuvuga tuti rero nta muntu numwe aza kugira ibibanza birenga kimwe. Ikibanza kimwe kirakwiye kumudandaza kugira abandi bose baronke. Byumvikana ko rero ufise ibibanza 2 cyangwa 3 cyangwa 4 ntaguma uvuga ngo n'uburenganzira bwiwe uko igihugu gifise no kubisabikanya byose. Twumvikanye rero ko abajejwe intwaro baca bafashanya nabo bo muri OBR baje kubafasha ku buhinga kugira barabe neza ko ata muntu numwe asigaranye kibanza kirenga kimwe kugira idusabikanye byose abene gihugu boroherwe muri byose na hose. Aho rero dusaba ko abajejwe intwaro umwe wese kubyo ajejwe duhereye ku mukuru w'igisagara batari twarakoranye inama abatari ba mustanteri eka n'abakomiseri b'amasoko bose ko iki gikorwa boshigikira kugira kigende neza. Mugabo nkasaba yuko kandi umwe wese mu vyajejwe yoraba ineza y'umwene gihugu
umuntu yagira usubira kwiraba kuko ivyo twaciyemwo birumvikana ku ruhande rumwe ko twari mu magume umwe wese yakwega yikwegerako mugo ntitwobandanya uko ivy'igihugu n'ivy'abene gihugu bose ivy'igihugu no kubisabikanya twese atawanja wangura kugira cyane cyane twese tubone ko turimo nako kamonteye abajejwe intwaro na cyane amustanteri n'abakomiseri b'amasoko cyane n'ababuramatari bakaguma bakurikira neza ko biko bigenda neza mugo nsaba be nabo badandaza nabo nyene ko boza baraduha inkuru zikiri shasha z'abantu bashaka konona kudurumbanya itunga ry'igihugu ko nivyo byo kuvuga ngo mwisoko ngo umuntu ngo agire utudandarizo dutandatu biri mu bihungabanya itunga ry'igihugu twaysabikanije neza baza baraduha inkuru hakiri kare kugira tuzikorere ko kuko nico twiyemeje ku munsi